Nk'uko isango ntarengwa ryo kubaka ibarabara ry'igihugu nimero 9 hari kuwa mbere ruheshi umwaka wa 2024 ibikorwa byaratanguye icesi. Abene gihugu baba hegereye iryo barabara barashimishwa n'ivyo bikorwa kuko iterambere rizokwiyongera. Tubiravye ingene risa nabi muno mwanya tukaba tubona batanguye kurikora ubu nta avantage tari dufise cyane kubera nta ruza n'uruza rw'abantu dufise nk'imiduga mva makungu nayo dufise kubera ibarabara ridakomeye. Dusanze rero bamaze gukuramo ibi binogo bagashiramo akaburimbi zotera imbere cyane turonke n'abantu bava hakurya y'ibihugu baza kutugendera kubera ibarabara risa neza. Natwe dusanze dukorera hafi na hafi yaryo tuzotera intambwe gusumbya ngaha kubera tuzoba turimo turahura n'abantu batandukanye. Urabona yuko ntuzenya uruhita n'uruza y'imvura yaguye amabisi yari ukesha utegera ijya kumutakura utabasha kuyironka kumva ngo nyeshe ngo bavuga ngo mukamenge ariko kubera ryabara batinya kubera ririmo ibinogo impamvu baca bankakuza kubera bashitemo ikaburimbi bako bararikora ariho bino abantu benshi babaronka ubuzi bishomere bikagabanuka kandi urujya n'uruza rukaza kubera yakaburimbi yaje n'iterambere kaza mu gihugu buke bikapfuma na muvoma y'ibarabara ikaboneka. Basaba leta ko yoshiramo ingufu kugira ivyo bikorwa binyaruke kurangira. Leta mu bisanzwe nkuko yiyumviriye ikiciyumvira twoyitera intege dusaba yuko yobandanya ubu mugambi ko yarinzi butanguza ikarinda wiyumvira twasaba ko yoshira mu ngiro nyene igahemuka ihejeje ego nabo biri kumwe bakabafasha mu mugongo kugira ngo iri barabara barikore mpaka barihejeje. Tubibutse ko ibarabara ry'igihugu nimero 9 ririko ryubakwa mu mugambi wo kwagura ikivuko ca Bujumbura. Ibikorwa bikaba biriko bikorwa n'ishirahamwe ryo mu gihugu ca Liban kuri Contracting Company KCC mu mfunyapfunyo bikaba bitekanije kumara amezi 28.